Inzoka ni imwe mu nyamaswa zikwiragiye cyane ku isi yose, ariko kandi ni imwe mu nyamaswa abantu batinya cyane. Uba warigeze kwiyumvira ko hari ibihugu ku isi atanzoka zibamwo? Naho twese tumenyereye ko inzoka ziboneka hose ku isi, haba mu mashyamba, mu bugaragwa, mbere no mu nzu z'abantu, ariko hariho ibihugu bitagiramwo inzoka. Izo nyamaswa ziteye ubwoba abantu benshi. Hari n'abafise ubwoba bukomeye bwitwa ophidiophobia, ubwoba bukabije bwo gutinya inzoka. Muri kino kiganiro mu buryo bwihuse tugiye kurabira hamwe ibihugu 10 bitagiramwo inzoka ushobora gutembera ku isi atabwoba. Niba utarabikora kandi subscribe kugira ngo tubane umunsi ku wundi. Iyi ni Olivier Media, ni ikaze. Ku mwanya wa mbere tuhasanga igihugu ca Irlande. Inkuru y'akaranga ivuga kuri Mutagatifu Patrick, umurinzi w'igihugu ca Irlande, yirukanye inzoka zose azijugunya mu mazi. Ariko ivyo ni teori bavuga mu madini. Mu vy'ukuri inyuma y'igihe c'ubukanye bw'urubura rwitwa glaciation, igihugu cari gikikijwe n'urubura, maze inzoka ntizashobora kuba mu gihugu ca Irlande kuko atanzoka nimwe canke ibindi bikoko bitaresista ku bukanye vyashobora kurokoka ico gihe. Igihe c'urubura kimaze gushira, izindi nyamaswa zaragarutse zivuye ku mugabane wa Buraya, ariko inzoka ntizigeze zishobora kwambuka ikiyaga. Ico nico gituma uyu munsi muri Irlande ushobora kugenda mu mashamba, mu misozi canke mu myonga atabwoba bw'inzoka na bukeya. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga igihugu ca Islande. Islande ni igihugu c'urubura n'ibirunga kiri kure cyane mu nyanja ya Atlantique yo mu buraruko, aho inzoka zitigeze zibaho. Impamvu nuko imbeho yaho ikaze cyane, kandi inzoka zikeneye ubushuhe kugira ngo zibone kubaho. Mbere no muci ubushuhe buba bukonje cyane ku buryo inzoka itohaba na rimwe. Abatuye muri Islande baramenyereye kubaho atabwoba bw'inzoka canke ibwoba bw'izindi nyamaswa zimeze nk'inzoka. Kandi abashitsi baza bava muri Amerika ndetse no muri Australia baratangazwa no kubona igihugu kitagira inzoka. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga igihugu ca Groenland. Ubushuhe bwo mu gihugu ca Groenland bungana na 30°C. Ivyo rero bigatuma atanzoka canke igikoko hasi gishobora kuba muri ico gihugu. Inzoka ni inyamaswa z'amaraso akonje zidashobora kuba muri ubwo buryo bwa 30°C. Ubuzima bwaho bushingiye ku nyamaswa zimenyereye gukanya n'imbeho ikomeye cyane. Aha twovuga nk'idubu rinini, idubu ry'urubura, imfizi zo mu misozi, imbwebwe ndetse n'inyamugigima zo mu mazi. Ku mwanya wa kane tuhasanga igihugu ca Antarctique. Antarctique ni igihugu isi yose ishobora gutangarira kubwo ubukanye bwaho burenze. Ubushuhe burashobora gushika munsi ya 60°C, kandi 98% vy'igihugu ca Antarctique ni urubura gusa. Aho ubuzima buba ku nkengera z'ikiyaga gusa, aho usanga pengwe, amafuko n'inyoni zo mu mazi arivyo bikoko vyonyene bishobora kuhaba. Ntushobora kubona inzoka canke ikintu gifitaniye isano n'inzoka muri ico gihugu ca Antarctique. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga igihugu ca Nouvelle Zelande. Nouvelle Zelande ni igihugu giteye neza, gituma umuntu ahumeka neza kubera isuku y'ibidukikije vyaho. Kuba atanzoka zihaba biva ku kwitandukanya kwaco n'ayandi mashamba. Gikikujwe n'inyanja ibirometero birenga 2000 hagati yaco na Australia. Ivyo rero vyatumye inzoka zidashobora kuhagera. Ikintu cyonyene gishobora kuhagera ni inyoni zo mu bwoko bwa kiwi n'udukoko rwa kakapo n'inyamaswa z'inyererezi zidasanzwe zitwa tuatara. Amategeko yo muri Nouvelle Zelande arabuza cyane gose kwinjiza inzoka muri ico gihugu. Uwo bigerageza ahanishwa amande canke gufungwa igihe kinini. Nouvelle Zelande ni igihugu ciza cyane ku ngenzi ndetse no kubatinya inzoka. Ku mwanya wa gatandatu tuhasanga ikigwa ca Hawaii cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bigwa vya Hawaii naho harafise kamere yaho, ubwiza bwaho buratangaje, haba ibirunga, amazi ndetse n'ibiti bitari bike kandi bisa neza cyane. Ariko hari ikintu kimwe kitigera gihinduka muri ico gihugu: nta nzoka nimwe yemerewe muri ico gihugu. Leta irabuza burundu, kandi umuntu yo kwiyumvira kuzana inzoka ahanishwa imyaka 3 y'ibohero canke amande menshi cyane arenze za miliyoni z'amadolari y'abanyamerika. Impamvu Hawaii ishobora gutuma ivyo vyose biba itemera ko hari inyamaswa ishobora kwinjira muri ico gihugu cyane cyane nk'inzoka, nuko yigeze kwiyubara inyamaswa z'inyamahanga zishobora guhungabanya ibidukikije muri ico gihugu. Ku mwanya w'indi tuhasanga ibigwa vya Bermude. Mu bigwa vya Bermude ni ibigwa bito cyane biri mu nyanja ya Atlantique, kandi ntivyigeze bishikirwa n'inzoka nk'ibindi bigwa vyo muri ako gace. Impamvu nyamukuru no kwitandukanya n'ibigwa bito bito, kandi inzoka ntizigeze zishobora gushika muri ico kigwa. Inyamaswa nyinshi zisangwa muri ico kigwa ni inyoni zo mu mazi n'amafi. Naho ni heza cyane ku bakunda gutembera mu nyanja. Ku mwanya w'umunani tuhasanga igihugu ca Cape Verde.
Cape Verde ni hafi y'uburengerazuba bwa Afrika. Naho umugabane wa Afrika ufise ubwoko bwinshi bw'inzoka, Cape Verde yo ntifise n'imwe. Ni ibigwa vy'ibirunga biri hagati mu nyanja kandi amazi yabaye nk'uruhome rutuma inzoka zidashobora kuhambuka. Ivyo bituma Cape Verde iba ikimenyetso kidasanzwe cyane ku mugabane wa Afrika mu bihugu bitagiramwo inzoka. Ku mwanya w'icenda tuhasanga Kiribati. Kiribati ni igihugu gito cyane kigizwe n'ibigwa vyinshi cyane vy'inyanja ya Pacifique. Aho nta nzoka zibamwo, mbere nta nyamaswa zinyererezi z'isi canke ibigenda vyikwega hasi bishobora kuhaba. Ibihugu biregeranye cyane gato y'amazi bituma inzoka zidashobora kuhaba. Inyamaswa nyinshi ziboneka mu mazi, n'amafi, inyoni zo mu mazi ndetse n'utundi dukoko dushobora kuba mu mazi. Ni igihugu gito cyane ariko gifise ubutunzi bwinshi mu mazi. Ku mwanya w'icumi tuhasanga Tuvalu. Tuvalu ni igihugu gito cyane kiri hagati mu nyanja ya Pacifique. Nta nzoka zigeze zishika hano muri kino kigwa kandi nta nimwe yigeze yinjizwa muri kino kigwa. Abanyagihugu batuye muri kino kigwa baramaze igihe kirekire ndetse urashobora gupfa utabonye inzoka. Ku bashitsi birabashimisha cyane kumenya ko bashobora gutembera badafise ubwoba bw'inzoka kuko hari amariye touristique menshi, udushamba twiza tworoshe ushobora gutembera ndetse ukirarirayo atabwoba. Muri bino bihugu 10 inzoka ntizigeze zibaho, ndetse naho bavuga ko zabaye bigaragara ko atanzoka nimwe yigeze ihaba. Ibi vyose biratwibutsa ko isi yacu ifise amabanga menshi kandi ko n'inyamaswa dusanze tumenyereye hose zitagira uburenganzira bwo kuba mu bihugu vyose. Niba ukunda gutembera ushobora rero kuja muri kimwe muri bino bihugu maze ugatembera umutima wawe utekanye atabwoba bw'inzoka nimwe ihari. Niba ukunda ibiganiro tubashikiriza ntibagire kugira subscribe, kurakinga ndetse no gusharinga ama video yacu. Naho utaha.